nje kukwereka ingene ukwirinda abasuma abahaka bo muri WhatsApp. Abantu benshi barakunda kwibwa ama WhatsApp yabo. Ingene wovyirinda nuko urugurura WhatsApp yawe, turaja muri WhatsApp, uje ngaha hari utuburungu dutatu. Aha murahabona mwese, aha uhafyondeko ucuja ngaha aha muri settings, aha hanyuma uhafyondeko ucufyonda ngaha account, turaba ahantu handitse two step verification ngaha, aha uhafyondeko ucugira ngaha musi turn on, ucushiramo kode, ucushiramo kode iyo ariyo yose, urashiramo kode uyisubizemo kandi cufyonda ngaho handitse save, wemezeko ucushikira ahantu ha email, murahabona aha email, ushiremo email irimo muri telefone yawe, urashiramo email irimo muri telefone yawe, ucufyonda ngaho handitse next, urungike urindire, ucurindira kode barungika kuri iyo email wasizemwo, ucutekereza gatonya urindire kode barungitse kuri iyo email. Barayirungitse, ca tuyiraba, turayiraba tuyishiremo, ucufyonda ngaha verify, wemezemwo. Urabona yuko bikunze ngaha, wirinze abahaka bose bashobora kuguhakinga kuri WhatsApp. Murabona yuko aka kantu ari ak'ubwenge, rinda abasuma bakwiba WhatsApp yawe. Murabona yuko vyemeje, aha ca tugira retour, aha murabona yuko baca bansaba ya kode rimwe nashiramwo, cuyishiramwo ukaca wiconnecta nk'ibisanzwe. Murabona yuko ari akantu k'ubwenge, rero mwese mugakoreshe aka kantu n'ak'ubwenge.